Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Naje magaze ngaha nshima kubw'amasengesho ya Hepantasi ukungene umutima narifise wiruka. Ikigira kabiri nshima nuko nashoboye gukira uburozi bwari mu kuguru kandi atani igicuncu mfashe. Ikigira gatatu nshima nuko naraye sinya dosiye y'akazi. Nari maze imyaka myinshi ngenda kudepoza vyanka muga ariko rero ejo hahise naranishoboye gusinya dosiye y'akazi. Ndashimira cyane n'umwungere wacu Apotre Nduwimana. Imana ibandanye muhezagira kandi nongera ngaruka kuri mwarimu Eric yambaye hafi akaguma asengera aguma mbari ati ntugire ubwoba byose bizogenda neza. Nongera nizera n'ibintu bijanye no kuguma nizunguruka ko nkinze ngaruzi uko navyo nibigiye kurangira vuba. Amaze kurangira rwose. Amashe kumwami. Imana ishimwe cyane. Amen. Hamaje naje ngaha byaracanganye nanywa inzoga nyinshi cyane gose. Inzoga nyinshi. James amahera yo kuja kurya yaho ngenda kugena cyangwa nja kunywa inzoga. Hama ngasambana ku rugero rukomeye katsi bitero bisambanye. Ubusambanye nabwo. Ako nimwokomera amashu mwami Yesu. Ibintu bisambaye ntazi vyazananye nkabesha ibintu bitagire ipfone basi nahirya Yesu nkabesha ibintu bikomeye ariko kuva ninjira ngasi no kubwira ngo byagenze gute byaraheze burundu. Haleluya. Amen. Hama hano hari Imana uwo shaka yo haguma kandi Imana ishimwe cyane gose. Haleluya. Nyinshi agasambana ku rugero rukomeye cyane ariko kuva shika hano Yesu yamugiriye neza. Ndanezerewe. Ni mu mpera amashimana n'abakozi bawe. Nanje ndashimiye Imana naje hano hantu umwanya wose nguma ntubwenge numva umega nta bwenge fise umutwe nyene ugumumeneka nta mahoro narifise mu buzima nubwo nateka indya ntivyakunda yuko ndya nkaguma numva afise inzara mu nda kandi natetse bikanka yuko ndya. Ivyo ndabishimira Imana ivyo yarabinkijije. Ikindi noshimira Imana je naje ngaha uno mwana ataryama aryamye nyene aguma aribwa ibintu bimurya mu nda ariko nje ngaha ndavyiganira abakozi b'Imana baramusengera. Uwo musi nyene shice muhira mw'iryo joro nyene ntiyasubiriye kuribwa. Ivyo ndabishimiye Imana. Amashimeshi ku mwami Yesu. Narifise umwana yiruka gwaye mu mutwe. None ndashimira Imana ko namuzanye ngaha ubarasinzira kandi barajya mu mpere mashi mu nkomerere amashimana. Amen. Ubarasinzira ntiyasinzira kandi yaguma yiruka yerera ashaka abahungu. None Imana yabimukije byose abahungu ubaratekanye ubararyama gasinzira kandi ubu ntakiyeba kandi najewe Imana ihabwa icubahiro. Je najewe narakunda urwagwa cyane narinyoye mbere nukurya sinajya kandi je narakunda itabi cyane ariko ubu nta nibyo nciyumvira. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa amashi cyane gose kandi ndasengera n'urugo rwanje Imana izuruhezagire nze mbone abana banje bose bihanye. Imana ihabwa icubahiro. Kandi umwana wiwe mwumvise ngo yarumuke umusazi yiruka ataryama kandi agaca bimusarisha bimujyana mu bahungu gukora ivyaha ubusambanyi. Umuntu ari umusazi nyene urumva bamukoresha ivy'ubusazi nyene ariko kuva shika hano arasengerwa araryama arasinzira. Dukomera amashu mwami Yesu. Imana yaramukijije ubusazi. Nanje mpagaze ngaha shima Imana nubonagiriwe kuba nkiriho ni Imana yangiriye neza. Jewe nabamaze iminsi nk'indwi zibiri ndahantu nibereye nyene
nishimira Imana mvuyeyo kubwo Imana yarampaye akazi, ariko mvuyeyo ndiko ndaja aho hantu bampaye akazi nca mpura n'isanganya, imoto irangonga ndavunika cyane gose. Maze kuvunika sinovuga birebire, banjanye kwa muganga baramvura biranka, kugeza igihe rero umuzungu araho andihira miliyoni 300 ngo ningende kuri wakarede baze baramvurira bangorore. Ngiye rero nari naraherewe, ngeze kuri Gadino ncampura n'umuntu w'Imana arambwira ati nubwo wahuye n'isanganya ukaba waravunitse, hajya n'Imana yagutabaye, iyo waza kurenga hajya wacupfa, none n'Imana yagutabaye. Ni nayo imbariye ngo nturenge ngaha usubire inyuma, aya mabekire witwaza ntusube kuzo kwitwaje. Ni by'ukuri amabekire amaze kunsengera aho nyene kuri Gadino abantu buzeyeho, nagiye ndamanitse uko maka no mpena n'ubu amaguru ndakubita hasi nkumva ndanezerewe. Ibyo ni byabaye. Iyindi ntagira kabiri, muri iyi minsi nagiye mu Rumonge, ngeze ahantu muri komini Burambi, abo nari impetse mu modoka batangira kuvuza induru ngo ndagonza abantu. Abantu nagonga sindababone, mwishe barahindura ngo mwizina rya Yesu. Nanje mbona umuntu yaje acayuzura imbere y'imodoka acarayitangira yose. Ayitangiriye nanya ngabo ngo mwizina rya Yesu, inca ndamugonga. Yeza n'urubuye runini ashira mwibuye mwibarabara, azana igiti kinini aratamba. Byose nabiciye ko ngenda ari mwizina rya Yesu, ndura ari nyinshi mu modoka. Sinenze ndagera mbona ngeze ahantu turiko turubaka ibitaro tukivuza induru twese. Ibyo ni ibintu Imana yangiriye neza, ndarengana mu majini nonganagirira ubuntu. Nawe no ndashima Imana yuko nkiriho, Imana yanzigamye yanyitegereje je batimerike nukuri n'umuntu none uko nkiri ngaha. Sinzi bishingana mfise ngaha byoba byinshi, ariko ntabyo muze muziko tubiri gusa. Imana yebwe icyubahiro. Amen. Murazi ko imiduga myinshi yama yatembagariye muri Tanganyika kubera iyo mpamvu, akagenda ngo agiye kukatira icyo kintu akaba agiye mu kiyaga. Iyumvire kubona umuntu yuzuye ibarabara kandi mukamubona mwese. Iyumvire kumubona umuntu azanye urubuye guzuye ibarabara agashira imbere yahuce, ugakubita ugo rubuye ukarurenga. Iyumvire kubona umuntu azanye ibiti, ariko shetani waratsinzwe uvoma biva. Iri tukarirambara. Haleluya. Iri zina murigwe ko murirambarare ko murijyame ko uwarimenya azopfajya. Haleluya. Ya Yesu Kristo. Hama nanje mpagaze ngaha nshima Imana kuba jewe hashitse itariki y'uyu munsi nkiri muzima, nivyo gushimira Imana. Jewe nashitse ngaha bitoroshe, nashitse ngaha jewe narataye ubwenge kandi ndiko ndagenda mugabo ubwenge budakora neza. Ariko maze gushika muri kino kibanza hari ibintu byinshi bimaze guhinduka. Jewe narashobora kuryama mu ijoro ndyamye, hama nikanguye isaha 9 nkasanga ndahandi hantu. Hanyuma rero maze kuyikangura nkayasanga umutima uri kuriruka cyane, uri kuratera cyane, ingufu cyazigenda, ubwenge bukaca butakara. Hama bimaze kumara nk'umwanya utari muto, nkaca bikunze ko shobora kuvuga, nkaca nko mu wo turyamanye nkamubwira ntajewe ndapfuye. Maze kumubarira uko akacambwira ati gira ukwizera ntacuba. Hanyuma rero bigenze uko sinzi ngene twahavuye tumenya ngaha, tuhamenye jewe acaranzindukana aranzana, amaze kunzana jewe nkavuga nti je nobonana na mwungere nkamubwira ico kibazo ofise. Mugabo maze gushika imbere yiwe ntivyakunda ko mvuga ico kibazo, ahubwo naca mvangaho nyene ntamenya ngene nahavuye. None ubu mpagaze ngaha nshimira Imana, nukuri ibitangaza Imana yankoreye hano hantu nta kuntu numva no shobora kubivuga. Uraryama neza? Ubu ndaryama nubwo mu kuboko ntumva biragena neza, ha mu kuboko umutima ariko umeze neza. Umutima nubu mpagaze ngaho uri kuratera cyane kuko ariko ntugitakaza ubwenge. Oya singitakaza ubwenge, ubwenge buriko buraza, buriko buratangura gukora neza. Kuva ngaha byose biheze buratanguye gukora neza kuko hageze saa 9 y'ijoro jewe umutima wacu tangura kunshamwo, kandi iyo saa 9 igeze uku kuboko
haca hatangura kuzamwo imbeho hakaca haza ibinyanyo ukamengana umuntu anteye urushinge nyene serumu nyene harimwo ibintu bikanye nyene nkaca ndavyumva nkaca nikangura ndi mwitiro. Rero ubu novuga nti ko ubwenge butanguye kuza bukaja ku gihe novuga nti noshimira Imana yo mwijuru nibisigaye Imana izobikora. Amen. Kuko sinarinzi yuko hoje k'isaha n'umunota jewe nkiri muzima nibisigaye ndizeye neza yuko Imana izobikora. Murakoze. Amen.